Nabamenyeshejwe ko batoye ikibazo c'umwuga w'ubwigisha inyuma yo kwitura umugwi wakoresheje ikibazo bawumenyesha ko habaye utunenge mu kubakosora bakaba batarahabwa kugeza aya mango amakete ababwira amashure bazokorerako kuko bivugwa na bamwe muri bo. Aho RPA imaze kumenya igitigiri c'abakirindiriye guhabwa ayo makete ni mu ntara ya Bururi. Muri iyo ntara haharugwa abarenga 120. Abana 178 na muri mu ntara ya Bururi bari babaye rukiti bangaje. Oya amajana 178 yari abantu benshi babaye rukiti bataronka amakete. Abantu 150 nibo bamaze kuronka amakete. Ahandi hamenyekanye ibitigiri vy'abigisha batoye ikibazo ariko batarahabwa amakete abagena aho bakorera ni muri komine ya Rusaka y'intara ya Mwaro havugwa abagera kuri 30. Ikibazo cyo kuronswa akazi kubwigisha cakozwe kuwa 30 Nyandagaro umwaka wa 2023. Abatoye ico kibazo bari gutangura akazi mu mwaka w'ishure w'2023 ushira 2024 watanguye kuri uyu wa 18 Nyakanga 2023. Inyuma y'ikiringo cababa amezi 2 bataramenya aho bazokorera, abo batoye ikibazo c'ubwigisha basaba ubushikiranganje bw'indero ari nabwo bubamenyesha amashuri bazokorerako kubatunganiriza. Gushika umunsi nta kintu tuzi gituma tutaronka ku kazi. Bona nk'ubu kugenda ku 11 nk'ubu ntazokweze kutumye mu gice ba leta ahama bakangamarizana. Twashaka rero twebwe ubushikiranganje aduha amakete tuje kubuza nk'abandi batoye ikibazo. Kuri ivyo RPA yagerageje kurondera umushikiranje w'indero François Habyarimana kugira twumve ico ashikiriza ariko ntitwashoboye kumuronka.